hari ikintu mwavuze cyuko bazana imitobe 12 iyo 12 yasigura iki ndamizi se ko ariko basaba nyene ngo bariko basaba umwaka ugahera bagisaba kandi umukobwa akaguma akarindira iyo mitobe 12 kwiye umwaka uheze bagashingirwa kandi bagashingirwa neza bakabana mbega byari byiza mbega wowe dufate nk'igihe umutama wawe yigera kuza aje azananye n'indi misore baje kukuresha wahavuye bibwira abavyeyi byari bimeze gute warabwira abavyeyi ati burya je hari umusore yamaze imisi azana n'indi misore akunda mbega bazi imisi nga ubu muri iki gihe hari ibintu turaba nk'umukobwa cyangwa umwigeme kugira ashima umuhungu kabanza kuraba ati urafise amafaranga urafise inzu urafise ibinibi ibyo mwebwe ntimwabiraba eshwe reka tubaramutse kandi tubipfuriza ibihe byiza twizere ko muri amahoro natwe turi amahoro nkuko twarabivuze turi mu gihe cyo kuvugisha abakurambere kugira bashoboye kutubwira kahise ka Komine Mabayi mbega byari byifashe gute rero ubu tugomba tubanze tubahe imponjo ni kubahonja ntago turatangura ikiganiro nyezina kuko tuzoraba ukuntu ko bizotworohera kugira dushobore kugira ikiganiro by'abantu benshi batandukanye dufatanye arabo benshi batandukanye hanyuma binakunze nitwaro nk'uburyo duhindure mu zindi ndimi bishobora kudusaba uburyo n'umwanya ariko birashoboka twabona bigiye biratugora tuca turaba tubibahereze uko tuzoba twashoboye gukora rero ubu twatwaye imponjo y'umutamakazi twakoranye asanzwe avuka mu Rutabo ariko aba ku mutumba wa Nyagaseke ahantu bita kururonge rero bakunze Mabayi Media TV hakaba hari wipfuza kudushigikira hari wipfuza ko twogeraho dushitse kuri televiziyo yacu arashobora kutwandikira kuri WhatsApp ku nimero 69 134 majana 954 69 134 954 ku basanzwe nabo bari mu bindi bihugu murazi ko mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257 plus 257 hama mugaca bandanya ko ibyo biharuro duhejeje kuvuga wewe udukurikirana ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe woca ubikora kugira uzokwa mu kurikirana ibiganiro byacu byo hanyuma nkuko nameje kubabwira murumva ko tuca dukora ikiganiro c'abantu benshi abakera bashaka kuduha makuru ya kera kuntu Mabayi yari imeze turibaza ko tuzonamenya n'icyatumye bahita Mabayi aho Komine yari iri ibintu mwene ibyo byinshi bizoba biri mu biganiro tuzoja turakora mu misi iri imbere cugira sabone cyangwa subscribe ucuraba gakengeri uhakore ucuraba handitse tute cyangwa all nahone ucohakorako kugira ikiganiro cyose dusize ko kizokwama kigushikira coroshe kurikirana rero kino kiganiro murakoze cyane turabara mukije mama turabara mukije nacu mumeze neza yego ni sawa akazi nakanyumwe twagute nitwa Rusi bifashe Rusi wovuka hega Rusi ahantu ku Rugeni mu Rutabo ufise imyaka ingahe hayonze wavutse kuri inde jewe hari Mwambutsa wavutse kuri Mwambutsa niwe naramubonye no kumubona wamuboneye ibutahana yaje naramubonye Mwambutsa hama nomenya rero ngo navutse iki gihe ngo nganagashwe ntabyonzi mbwa Mwambutsa naramubonye niwe nakuze nabona rero kera nyene icyo gihe tugikura nabona baza bagashomba abakobwa ngo baze gukora bakaza gukora ibikorwa rusange baragenda gukora icyo gihe bakorera abaganwa nyene bakabatabirira ubushaza bakaza guhura ibigori buganwa abakobwa ntibaba muhira b'inkumi babibuganwa guhura ibigori
bagakorera abagana namuna rero twebwe ko twari twibereye ku ishamba rero twazana bakasatagura inkwi tukazizana rero ibuganwa nibyo nta bindi nabonye wewe warigeze kuja ibuganwa buganwa kwanjye ndahayo twaje aho tujanye inkwi nyene je mugabo icyo gihe baza guhura ibigori nabyo nagiye guhura sinari bwakure naza mbona hagenda inkumi nyene nabo twari duturanye ibikumi bikazomarayo iminsi bagahura ibigori kandi ngo basebesha urutaro ego ariko dushaka gusubira kuri kera mwebwe aho mwaba mu nka ukiri mwigeme urakura uragira imyaka nk'itanu 10-15 aba muri urwo rungano mwakora iki mwebwe mbese iyo twakora ko kwari gukora tukarima nyene tugakora tukagumaho tukajisha imitemere tukajisha ibirago nta bindi twakora kogwa two mu nzu twakora bande gukubura kogwa two mu nzu gukumura guteka ibyo twarabikora kandi uko byari bimeze ntabwo byari bimeze ubu bibona gutuba ntabwo bitomoye neza ubu bimeze gute ubu ugerageje kuraba ubu ngerageje kuraba ntabwo uko byari bimeze kera ubu ariko bimeze kuko abana b'ubu baravugisha ababyeyi bakirirwa barinda kuvuga ntaho kera umwana baramureba igitsuri gutya agaca amenya icyo bamubwiye agakora ariko ubu ntabwo ariko bimeze byarahindutse tujyuma dusubire mu tuntu mwakora mu kujisha inkoko mu kugira udukorwa two mu nzu two muhira mwatubwiye neza yuko atari ko biri mbega ku masaha y'umugoroba ku mugoroba canke mw'ijoro hajya abana bose mukoranye habiki ikiganiro kimeze gute mu muryango amasaha y'umugoroba ageze hari byiza nkene wasanga ababyeyi bari muhira n'abana bari muhira bakaganira nyene bakakabana bakakora indya bakagaburira ababyeyi ngo bakaguma ngaho bakaganira nyuma ababyeyi haraha abana impanuro nyene ati abana mwigenze gutya kandi impanuro baha abana barazumva ntabwo hari nk'ubu ubu rero naho batanga impanuro uri umubyeyi abana b'ubu ntabwo bazumva canke ababyeyi bo babasamara ntibatangure kubiyegereza hakiri kare baravuga nta mubyeyi yorera abana ngabure kutavuga ababyeyi baravuga mugabo abana b'ubu baragayana ntibumva mbega ubu haragwiriye ugasanga umwana w'umwigeme yatwariye inda iwabo mwebwe ku gihe cy'iwanyu hariho abatwara inda hino imabaye nk'uko tubibona bakatwara inda z'indaro kuva nkura nkarinda nshingirwa nkagenda nabonye umukobwa umwe yatwaye inda umwe gusa niwe nabonye nta bakobwa batwara inda kuko abakobwa ba kera ntabwo bahagararana n'abahungu baragirwa umukobwa yabona umuhungu agaca kure akiruka n'abubu birirwa bahagaze ku ibarabara bari kumwe nta bakobwa bahagararana n'abahungu n'abareshwa batuma abandi agatuma uwundi ngo urandehereza ujya mukobwa mbega ujya mukobwa wabonye ameze gute iwabo yitwara gute yifata gute hama babanyi bagashavuga rero umukobwa yifata neza ni umukobwa pe uko ari kose bakamuvuga hama babandi batumye akaba aribo bamuresha n'umuhungu n'umukobwa batanabonanye hama bakaza kumusaba bakamuko kera kandi muguko baza bikorera ari imitobe bayikorera umwaka wose ugahera bazana ibiri imitobe ibiri kuzoshika hakwira imitobe 12 umukobwa wabone kumushingira bamusire kandi kera nta bintu by'intuzo by'inkwano byariho bakwa amahera 500 y'intete niyo bakwa umugeni kandi agashingirwa akagenda neza bakaza bakamusaba neza nibyo nabonye ubu wewe byamutama wawe ntimwigeze mubona naje kukuresha reka da
nahagaze mu nzu nazanye n'iyindi misore iyindi misore mbere umwe yari yapfuye ejo iyindi misore niyo yandesha nanjye nkahagarara iyo mu nzu nta n'inzu zariho z'intuze zisakaye cyangwa inzugi kwari guhagarara ukarayibera mu rugi yihagarariye ijya umusore nawe yihagarariye iriya ubu mutama wawe amurabira muri mwigeze mubonana uko aza kuramutse ngo twirirwe tuvugana twirirwe duhagaze mu ibarabara eshwe ariko ni mwanga kubitubwira kubera ko mwibaza ko twoba twenga nibyo ko nimwigeze muhagararana none se ngo ntabyigeze biba ngo tuhagararane tuvugane ngo ibi n'ibi nk'uko mbona ubu bimeze muhagararanye byagenda gute baragukubita muhira cyane eshwi nambe byari biki sinzi nzige nyene ni bose niko byari bimeze nibaza ko ari ndero ababyeyi babaha ko kizira guhagararana n'umusore mu barabara sinzi namba aricyo dariho byari bigereye no bimenye dariho byari bigereye ni bose babaresha uko nyene ntabwo n'ukuri bahagarara ngo birwe bemye mu ibarabara hari ikintu mwavuze cy'uko bazana imitobe 12 iyo 12 yasigura iki ndamizi se ko ariko basaba nyine ngo bariko basaba umwaka ugahera bagisaba kandi umukobwa akaguma akarindira iyo mitobe 12 kwiye umwaka uheze bagashingirwa kandi bagashingirwa neza bakabana mbega byari byiza mbega wowe dufate nk'igihe umutama wawe yigera kuza aje azananye n'indi misore baje kukuresha wahavuye bibwira ababyeyi byari bimeze gute warabwira ababyeyi ati burya je hari umusore yamaze iminsi azana n'indi misore kunda mbega bazi iminsi ngahe baba baravuze bakakubwira abantu b'impande bakakubwira ngo ujya musore bakamubwira ngo ujya mukobwa ni sawa yaza rimwe gusa ukamureba ugahengereza ukabwira basore bazanye ngo nshaka urunkwano runuru yari 50 y'intete niyo twahana inkwano nazo 1000 niho bari bagitangura gukwa amahera menshi bankoye 1000 avuga rero ngo mu badive niho bagitangura gukwa ngo amahera menshi n'ubundi mukobwa wa Simiyoni Kadige nawe nyagiye yakowe 1000 nuko byatangoye ibyo nivyo nabonye ariko urumva bazana n'imiso nashatse kumenya warabwira mama wawe canke ababyeyi ukababwira ati yamara je hari umusore amaze imisaza byari bimeze bamara imisi ntami uwo munsi nyene catagutahanye urumva baba bareheje gusa nk'abantu b'impande nyene babivuze tujya musore kujana bakavuga umusore bakamubwira urya mukobwa uzomujana n'umukobwa ababyeyi babimenya gute nje nashatse barabimenyanye babibwiwe nande nabo bandi babyeyi ko kutaka haribaho nk'inderetsi mu bazababanyi zikabona ziberetse bazaragenzuwe zikaca kubera ababyeyi ati yamara umukobwa wanyu yashimwe ahanaka yashimwe ahana ni sawa bazojana mwebwe ntimwigira muturukira nk'abigeme muturukira bamama banyu tiburya umwanya n'umwanya bimeze uko none ntibaba babizi baba bababwiye ni kuvuga umusore kugira amenye ko hariho umwigeme wasanga yabibwiwe n'ababanyi b'uwo mwigeme nk'uko umwigeme yubaha hama bakabaza abo ngaho tujya mukobwa yitwara gute ameze ne ayigenza gute nuko abo babyeyi bagaca bababwira ati umukobwa arisoneye arakora nta kabi kiwe hasi rero bakamushima gutyo nuko bashima kera nta bindi ubu muri iki gihe hari ibintu turaba nk'umukobwa cyangwa umwigeme kugira ashima umuhungu ukabanza kuraba urafise amafaranga urafise inzu urafise ibinibi ibyo mwebwe ntimwabiraba eshwe ntabyo twareba wagenda cyangwa uri gusa utazi n'iyuje ariko nka wewe ico gihe umunsi washimwa ukarongogwa ngo mutama wasanze akujanye mu nzu yiwiwe canke yagiye gupanga yari yarubatse gwiwe
ko bavuko bubatse se barinda ngo barinda amajambere kubaka utuzu tw'amabamba nyene nta kundi utwo tuzu tw'amabara duhoma canke yaba kuva hasi ari amabamba gushika hejuru hamwe bubaki barasakaza n'ubwatsi kuva hasi gushika hejuru uwashaka naho rero yaramubaka n'ibiti bakaranda hama bagahoma hama rero bagasakaza amabamba cyangwa ubwatsi nta wirirwa ngo reka nze kureba inzu ndebe ko yubatse ndebe ko ameze shwi n'abo babyeyi babandi baba impande zanyu ntibigira baja bakubwira ati yamara arafise inzu baba bagiye yose nk'abo biyo mu rutabo nino wumva se baba bagiye abubu ari ikindi kintu kandi turaba hariho abasore babesha akaza mukabonana akakubesha ngo ufise ibi n'ibindi batavyafise ibyo kera byaraba nka wewe n'abahungu bangana gute cyane imisore ingahe yaje kurondera wewe bamukabankira byarabaye arabo wanki yego kubera ikibwo ntabahoye ubukene bo shwi nyene none ivy'abakobwa se usanzwe uzi ati ujya mutamane weje azoba mufasha wanje ishwi waba wibereye aho nyene bakakubaza ngo kango sinshaka ukanka hama rero hakaza abandi bakaza nanone bakagenda ukanka nta mukobwa areshwa n'umuhungu heya nkuko nyene Imana yabiteguye ngo azoba ari ko rubavugwiwe abari ko rubavugwiwe uratubwiye kahise n'iminsi kuntu zari zimeze ugerageje kuraba kahise nubu ubona hari itandukaniro itandukaniro riri hehe mu biki itandukaniro kuntu ririho banza wumve kera mu kureshwa wareshwa n'abantu b'impande hama bakuresha ukemera mbere n'umusore utaranamubona nanya musore bakamubwira akare bakakuresha atazi umukobwa ariko ubu umukobwa atiriwe ahagaze kwibarabara ngo abe kumwe n'umusore ntashobora kumwemerera ntaho bimutuma ngo ntabwo ari cyo kimwe kahise nako ku nyubako naho inyubako se kera gatanzo zariho ko bubakisha intuzi imiganda bakaza basakara kuva hasi gushika hejuru inzu z'ubwatsi abandi nabo bamaze kwiga kubaka ko bubakisha ibiti kuva hasi gushika hejuru hejuru bagasakaza amabamba cyangwa ubwatsi hari izindi nzu z'amabati ntibyijejo z'amabati zijejo ni hariho icyo ushobora kubwira ugwaruka cyangwa ababyeyi ufatiye ku byo ubona wowe bigushisha ukavuga ati ibi bintu jewe ntibingwa neza ndabona ko byari bikwiye gufatwa uku kugira indero y'igihugu cyangwa indero y'u Burundi ibandanye itera imbere rero y'u Burundi se ko twitegereza ubu ngubu uko bimeze abo bakobwa ko utababwira tambara neza ngo bemere ko bambara uduhuzu tugufi bakagenda babona kuza mu ibarabara kutomuhanura atigira gutya ngo yemere wumva umuntu yokora iki nta kundi no kubifatiraho biri hari ubutegetsi nibwo bwo biraba hari ukagani waduciragaza bibi ngenje umugani ntazi Muganutse umwibutsa nawe nta mwibutsa numwe watubwira nta mwibutsa nzi buziki igisokozo nishwe byose ntabyonze niko byibagira canke ntavyo wewe bigezwa kwigisha ariko twagira kera ubu nashaje ntabyo nyibuka ubu se narabigiye ego bakoze mu Media TV mwana twatamanye mu kurambere umumama humuye yakwatubwira kahise ukuntu byari bimeze kera kandi mwabyumvise abantu bari bakundanye abantu baragenderanira banywa inzoka baganya inzoka abantu bakagenda bakaja kumuhana bakaganira bagasangira bagahana ariko ubu ntabyo
Mbega kera nyire mu kuja kurabana mwarabana nk'imiryango canke mbere aho bararabana neza nyene nuko wapfa ibyo utekeye baratekera mu kimbega ubududu amadudu bagatekera mu nkoko nizo zari zimaze kuza zapfa indora aho tumariye gukura bagashira mu nkoko ubududu inzoga n'ubufu urumva ntibyirirwa bigorana ngo inyama zitabonetse imboga zitabonetse ngo nogende ubu rero byaragoranye nta bantu bakigera basurana ni bakeya kuko ngo amajambere nabuze basurana amajambere yaraje yo gutekera ibigezweho ayo makaziye ntayarahari akayoga ibiyeri ntibyari bwazeho ntabyo n'amafana ntayo twakuze ntabyo tubona twabibonye ejo vuba Ego reka tubashimire cyane rero ku mwanya mushobora kuturonsa n'iki kiganiro muduhaye turabashimiye cyane byiza nanyu turabashimiye kuko mwaje kutuganirira Ego namwe bakunzi ba Mabayi Media TV reka namwe tubashimire kandi nibaza ko mwanda mudukurikirana ku bindi biganiro biri nyuma kuko twafise ibiganiro byinshi bitandukanye turifuza ko duhura n'abantu mwe naba bahumuye bafise imyaka ituruta kure niyo kujye batubwire kahise imyaka turayigira ariko nta bwenge ubwenge n'ubwo nyene mva mutibuka ibyabaye nuko nyene dufise byaragiye ibyo twabona byinshi byaragiye bitakara reka rero tubashimire hasigaye naho mu kindi kiganiro murakoze cyane